ubashigikire kandi ubarinde ubakomeze ubu n'imyaka yose amen mu izina rya data rya mwana rya mutima mweranda amen. Turakwinginze ngo mwami Imana ukomeze kubana nawe n'ivy'imboneka rimwe ahimvukira yo mu gisagara ca Bujumbura yoshika kuri runo rwego. Turakwinginze rero mwami ntibigarukire ngaha, ukomeze gukora ibidasanzwe kuko uri ntaharirizwa kandi mwami yishatse ikintu kiraba. Turavuze ngo reka ubugombe bwawe butubeko, ni mu izina rya Yesu Kristo bisenze amen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uku niko ibintu byari byifashe. Aha ni ku kibuga cy'umupira aho bita kwa Sebatutsi, ni muri zone ya Kanyosha, komine ya Muha. Ku munsi ugira kabiri w'imyiyamamazo, umukandida yarungitswe n'umugambwe Iprona Gastos Ndimwo akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, niho yashimye kubandaniriza imyiyamamazo kugira ngo yitoze ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Nk'igihe cy'isaha 10 Gastos Ndimwo umukandida yarungitswe n'umugambwe wa Rwagasore ngo yitoreze ku ntebe y'umukuru w'igihugu yarashitse. Abadasigana baraho bamwakiranye ugweze, nawe mu kubereka ko yari abanyotewe yaciye agenda kuvuza ingoma, mbere yazivuza nk'uzizi. Ibirori biheze, Gastos Ndimwo yarungitswe n'umugambwe Iprona kugira ngo yitoreze ku ntebe y'umukuru w'igihugu, yaciye ashikiriza abaraho ijambo ry'uyo munsi. Ahanini rero akaba yabashikirije imigambi yiwe, mbere mu migambi yiwe ngo harimo kubaka amazu meza y'iratiro hejuru y'ikiyaga cya Tanganyika. Sinobivuga ngo ndabiheze kuko imigambi ni myinshi, reka ndamureke avyivugire. Iprona oye! Iprona tsinda! Iprona tsinda! Iprona komeza ubumwe! Iprona kuruga mu Barundi! Mwikomera amashane gose. Nyaricubahiro Mana Data mushobora byose, waremye ijuru n'isi, utemera igihugu ciza ucita Uburundi, ugishamwa Abarundi, ugiha ibyiza byose washize ku isi. Tukomera amashimana yawe. Imana nyene yaciye uturemera umugambwe w'adasigana Iprona, umugambwe w'abasokuru n'abasokuruza, umugambwe wazanye intayi y'ukwikukira, umugambwe wakuye zana amagi zana amasoro, umugambwe wakuye ubugorerwa n'ubugabire, umugambwe wazanye amahoro mu gihugu cyacu cy'u Burundi, umugambwe wazanye iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Natwe nk'umukandida w'umugambwe w'adasigana Iprona twifuza guca mu makanda ya Rwagasore kugira ngo imigambi atari yashitseko tuyishikeko cyane. Umugambi wa mbere yipfuriza Abarundi nuko baba mu gihugu kirimo ubumwe atamaca kubiri arimo.
uyo n'umugambi wa mbere iyindi migambi yose ikomokako, kuko ahatari ubumwe haramarira, ahatari ubumwe hari urwango, ahatari ubumwe hari ugutotezanya, ahatari ubumwe hari kwinubana, ahatari ubumwe hari ishari, ahatari ubumwe hari inzigo. Nico gituma twifuza ubwa mbere gushingira ku bumwe kugira abarundi bose bakundana. Ikindi twifuza nuko muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi abarundi twifuza kubakura ubwoba abarundi bose, duhereye ku muto gushika ku mukuru. Ikindi twifuriza abarundi nuko ataworara ku mugono uwundi canke atawifuza kwica uwundi kubera ari mu mugambwe uyu canke uwundi, kugira abarundi bose babe bamugabo umwe. Imigambi twarayibashikirije mwarayumvise kandi tuzobana tuyishikiriza. Mu ncamake iyo migambi nk'uko twabivuze ni ugukura ubwoba mu barundi, hanyuma abarundi tukabaha ibyo bafungura, duhejeje kubaha ibyo bafungura tukabavuza, hanyuma abarundi bakaja ku ishuri, abanyeshuri. Imigambi yose ihagaze ngaho. Mugabo uno munsi nk'imvukira yo mu gisagara ca Bujumbura, kandi nkaba nashizwe imbere n'umugambi w'abadasigana Iprona ngo ndawuserukire kuba umukuru w'igihugu mu 2020. Nabanza munshimire mukomera amashi umugambi w'abadasigana Iprona wiyumviriye kunshira imbere. N'ubwa mbere kuva isi ibaho, kuva Uburundi bubaho, umunyagisagara ca Bujumbura yiyumviriye akifuza kugira ngo arongore kino gihugu cy'u Burundi. Nama mvuga ni nawe bitabera, nawe bitabera, birateba kuza gusa, mugabo nawe bitabera, kandi ubishitseko wobikora nk'abandi bose. Nashimira abanyagisagara ca Bujumbura bose. Muri iyi myaka 5 maze ndicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, abanyagisagara ca Bujumbura bose baramfashije kugira ngo tugarukane amahoro n'umutekano mu mwanya mutoyi mu gisagara ca Bujumbura. Ndabasabe mwikomera amashi cyane gose. Kandi nizera yuko ibyabaye mu gisagara ca Bujumbura bitazosubira kuba, kuko ababitosha, abavyosha barumuna bacu, abavyosha bene wacu, iwabo haba hari amahoro. Twebwe ngaha dutunzwe na soko Muyinga, sivyo? Bakakubwira ngo turire isoko yawe, mugabo iwabo ntiturigwe. Bakakubwira ngo umene ibarabara ry'iwawe, mugabo bobo bagasubira mu alimentation canke ahandi. Ibyo twizeye ko bitazosubira kugaruka mu gihugu cyacu Burundi, cyane cyane ko tugiye kurongora kino gihugu tugitware mu nzira y'ubumwe atamacakubiri ariyo. Ko turi ngaha mu gisagara ca Bujumbura nyene, twashaka kuvuga ivyo tuzokorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ubwa mbere ni guhindura igisagara ca Bujumbura kikaba kimwe mu bisagara bya mbere muri Afrika n'ibindi bihugu. Aho naho bihera ku mabarabara bigasubira ku mazu, kugira ngo igisagara ca Bujumbura gihindure ishusho. Uko twavutse nitwogisiga uko tutagihinduye, kuko naco tuba twaramaze twakirimariye. Tuzokubaka amabarabara meza, mbere twemeye ko tuzogira amabarabara 4, amwe aca hejuru y'ayandi. tuzokwagura amabarabara mbere rya shusho
ry'igisagara ciza twabona tugiye kubishira mu ngiro nimwaduhunda amajwi. Iryo shusho ryavuga yuko rizotangurana n'ibihumbi 2018, mugabo imyaka 2 iriko irarumana ataco kirakorwako ku munzira yo guhindura igisagara ca Bujumbura. Ikindi kibangamiye abanyagisagara ca Bujumbura ni imyuzurira. Twemereye abarundi yuko bwa mbere iyi misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura tuzoyubakako amazu meza, akajako amabarabara meza, kugira ngo imiserege itwara amazi tuyereke inzira icamo, mbere tugaca tugira ikiyaga kifata ayo mazi kugira ngo nabomore amazu y'abarundi. Nabonye ngaha benshi n'ugwaruka rutagifise umwizero. Tuje guha umwizero ugwaruka kugira ngo rukure ruzi yuko rushobora kuronka akazi atangorana. Ejo nimwaduhunda amajwi tukarongora leta, naje kuvuga ngo muraca kuri permanence kugira ngo uronke akazi. Umushikiranganji azoba afise ububasha bwo gutanga akazi atangorana. Tuzotandukanya ubuzi bwa politike n'ubuzi bw'ubuhinga kugira ngo ubuzi bw'ubuhinga buronke abahinga. Ikindi nuko tuzogira uko dushoboye kose mu gisagara ca Bujumbura ntazosubire kubura amatara n'amazi. Muri ya ntumbero yo kugira igisagara ciza, amabarabara yose y'igisagara ca Bujumbura twifuza yuko azoba ariko amatara nk'uko vyamye hambere. Ikindi twihutira kuvuga nuko abavuka mu gisagara ca Bujumbura baravye irya soko nkuru ya Bujumbura bitera agahinda abanyagisagara ca Bujumbura. Tukaba twemereye abarundi hamwe boduhunda amajwi yuko irya soko nkuru ya Bujumbura mu minsi itarenga 100 izoba imaze kubakwa nk'uko yari iri kera. Badasigana muri ngaha, nabonye ko mwese muri rwaruka, cyane cyane urwaruka rukiruta. Twebwe turiyemeje yuko mu mabanga tuzoshinga abarundi urwaruka ruzoba rufise uruhara runininya cyane. Sivy'imbeshere, uno munsi ku ntonde z'umuganga w'adasigana iprona mu gisagara ca Bujumbura kubashinga amateka ni jewe ndi kwisonga. Hagacakurikira urwaruka yogaruka ngaha yitwa Yves, agacaza Ansir, agacaza Sud, Dr. Sud. Twashizeho urwaruka kuko nigo ruzi ibibazo by'urwaruka, kuko nitwoshira imbere twifuza yuko urwaruka rutera imbere, ngo dushire imbere abakuze, kuko twebwe turiko turagenda. Nico bituma twashizeho urwaruka kugira ngo rurabe ibibazo by'urwaruka. Mwabonye mwakomera amazi cyane gose kandi mwemere ko muzobatora. Sawa, swihari. Mu bindi twabamenyesha nuko mu migambi twakoze muri iyi myaka 5 Imana dutije kuba turi cegera cyane cy'umukuru w'igihugu, kandi bikaba ari ubwa mbere bibaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tukomere amashyi Imana yacu bwa mbere. Twarakoze uko dushoboye kose kugira ngo aho twari duherereye urwaruka ruronka akazi. Ndafise icegera c'umuyobozi mwishikira wanje n'umujene afise 30, naze hano garukina nari muremure cyane nta ngorane.
Nubwa mbere turonka umushefu do cabinet adjoint afise imyaka 30. Rwagasore yapfuye afise imyaka 20 ningahe? Ni 9. Uyu ni chef do cabinet afise imyaka 30. Yarongereje afise 30 urumva namunomye afise 30 urumva arakura yarakuze nangoranye banyagisagara ca Bujumbura rero tubasavye muduhunda amajwi kugira ngo tubashikirize imigambi tubashikirire mu ngiro imigambi twabemereye. Ubundi mugambi twemereye abanyagisagara ca Bujumbura nuko iki kiyaga Tanganyika kigiye kuba nkibarabara ku buryo hazoza ubwato butembera mu kiyaga ca Tanganyika atangorana. Kugira umuntu afata bisi azofata ubwato kujya kwa bisi atangorana. Birababaje kubona raba muhindukira inyuma ingene ikiyaga ca Tanganyika kimeze hariya ubwiza Imana yaduhaye atatukoza. Ikindi twemereye abagwiza tunga nuko bimaze kuvuga yuko bazokubaka ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika ku metero 150 tuzobikuraho kugira ngo amazu meza meza aje mu kiyaga niho haboneka ubwiza. Mu bindi bihugu ikiyaga kiba ari cyiza kugira ngo cubakeko kugira ngo abaza kurata igihugu cacu baronke aho baruhukira atangora. Nashaka mpamagare umushinga nayitwa Badera. Umushinga naye Badera niwe arongoye urutonde rwo muri komine Ntahangwa kandi akaba ateye ubwoba abandi, akaba ateye ubwoba abakeba, atari kubatera ubwoba kubera ababurabuza mugabo atera ubwoba kuko afise amajwi menshi gusumba abandi. Twifuza yuko Imana yomuzigama agakingirwa, ibindi Imana nibizi. Murakoze. Ewe Rwagasore ntituzokwibagira wakunze Uburundi ububera incungu, abarundi bose warabasonera iragi waturaze. Murakoze cyane rwose, Imana ibahezagire.